fatiye ku vyabaye muri lancement officiel ya filime ndahazi bagize ku buntu abayaya barinjira abaje kuraba match kuri stade muri Centre Jeune barinjira mimi wenyene deje nitwari kumutumira kuko filime yari yarikozemwo amaze kubibabwira ntiyoca bazana bose reka tumuha abantu 10 mimi tumuha abantu 10 rero nayi mubwira Imana yo mwijuru niyo cabona Gikundiro family tuyiha abantu 5 Ineza family tuyiha abantu 5 abasigaye buri groupe yose ikora cinema tubaha abantu bangahe babiri aravyiganira wa media yakoze yarayakoze vuga ngo imigwi yose sigaye yarangana imbere y'amategeko twari twashinze imbere y'Igasare batinjiye tubihogwe jewe sindi nkawe aho ngira ngo abantu bamfasha kino kintu bega itegeko ryashinzwe ninde ari hejuru yaryo uwarirenzwa hanishyuki tari binanditse ko invitation ndayiguha ya BMT handitse ko abantu babiri umugabo n'uwoheza itegeko urumva ahubwo umugabo susuzugura amategeko kugira ngo yerekane ko ari hejuru y'amategeko ngo nivyo bica bimugira umugabo jewe sindi wa muntu ndi murinda sinaje kurondera 6 uyu munsi sindi hano kugira ngo amede mumone nabi nta nubwo ndi hano kugira ngo mumone neza ahubwo nimba mufise ubwenge mushire mu bwenge ahantu mu kiganiro yakoze yaravuze ngo MTC baguhaye yanditse ko gute BMT baguhaye abantu bangahe babiri wazanye bangahe 5 kubera urinde mbona ibintu ranaziranose urumva abona bakire buri muntu wese atse iyo bagera hajya kubera ka invitation zabo twari tuzi bagomba kuriha amafaranga ya droit d'entrée ni icitwa kandi nuko ari kuba yifise nta kintu na kimwe cyari kumuha access yo kwinjira hajya yinjiranye n'abandi bantu kandi yameje ntigeza zibigwa ahubwo yagiriye mu kigare hari urugurukuru mbona bamaze imisi barimwo bigira mu bindi bintu ntazi ivyo arivyo aragenda gufata cyagi kubirigwa bazunguruka muri quartier akabapakira kugira ngo aza kuvyonga imanza z'abandi bantu bumva kino kintu uwo twaguhaye babiri uzanye 5 eske uri mu mategeko canke wayaviyoye ivyo avuze nivyo canke arakubesheye okay Bedis ivyo avuze nivyo niko mwavuganye na Amede canke sivyo nta muntu uje kurondera nga ijya mpano kuja imbere kamera ngo niyerobeke ngurumva ngo bangize uko ngo baramuhote bangiye kugira ngo abantu bankunde muzonyanke ndigaburira nankunde ndigaburira ava yuko je ntanga invitation muri BMT narabanje ndamusanga inbox uyirongoye ariwe Amede Manirakiza ndabimaze kugenda uko ndasubira kandi ndamurungikira audio nayo nayirondeye ndayibura ntiyasubiye kuvuga fata amafaranga yanje baje no muri filime naraya majoro nk'abari ngwize 3 mu mbaho y'igitega nambaye sarubeti imwe kugira ngo nubahirize iki itegeko uza kuri suzugura muri BM tutanga burira jewe hamwe Amede yozambwira ko jewe namubwiye ko iyo jambo naza bivuge ngaho imbere ya kamera abonye umenga ndiko ndamubwira azoze cyane acambwira ati ngoreka kuma ngo uzana ibintu birebire gose cyane gose kandi ngahaje ngo ndabidamwe byose naciye mva mu modoka baca baragenda ntuze uyu mayeri baca barajana ibyo kuza ntabyo twahurije ko pe none cyo kuva ko wamwinginze banza undinde mugenza wego banza umuhegato mugiye kuvugana na Amede mayeri yaragiye gukora iki iyo nza kuba nateguye base je nari kuyemera kuko na base ya save the date nayiteguye ndavyemera umva impamvu ino base riza gufata Bedis yinjiranye na mayeri mu modoka gute atari karahe gicabona kizomuvugira muri uno mwanya ninaza kurondera mayeri wara ivyo no kuvuga ngo biraza kumwagira none ikindi tubandire zangura amajambo avuze ukuri kw'Imana Imana yo mwijuru niyo cabona ngire mu ndugike kwa mayeri uri kurumva Imana yo mwijuru niyo cabona nimba muri yabarateguye base ntayo nzi mu majambo wivugiye wonyene mwavuganye wavuze ngo nk'umu director abikora neza mbega we utaje BMT yo bije gukora iki nirumva ko wari umaze kumuvaloriza kurusha abandi basikiye ba cinema ngo hari agaciro wari kuramuha ko kumwereka ko ari hejuru y'abandi bantu mu yandi majambo bivuze ngo Amede yigitshazi icyo yagizwe uyu munsi Amede ararengana urakoze cyane yandi majambo ransema ya mori ya cheno itarimo Amede ntacivuze indi ndamubwiye Amede adufashije iki muri arindi haragiye namutera ubwoba ukambandanya ndabiheba aca ari
ahubwo bibaye ngombwa Iko. amedena ndamusaba ikigongo Trebye. Bibaye ngombwa bikabandanya Ijambo. kuri kuko Imana ntabyo narinzi gushika ino saha amedera arengana kandi areya Dico Entertainment. Yamani ladies and gentlemen, nizera yuko mumeze neza kabisa. Twebwe ni munangi ibintu ni mudye tumeze neza. Kwamenya ngo aba yahageze umuhungu wanje santireze guhereza amasaro na mutobona hano. Naam, it's the one and the only Nidiko Entertainment. Jewe ni wa muhungu wanyu Dr. Vlove, chase unyite D Ambassador. Ikirere kiba cacafuye canke gisa neza, byose bihurira kuguhura n'abana ariko tugahura n'abana bariya kugira ibintu tubirabo buryo tuba bimeze, na cyane cyane ko inkuru ziriko ziravugwa zitegerezwa gutangirwa umuco. Nakiriye the one and the only his the best analyst, chasumite the best evangelist ever. Kanuka evangelist umuntu bari kumwe wigeze kukambwa yacu n'umuntu azoba n'umuvuga butumwa wo bari kumwe mwanze kumona yitwa Bedis, umu director kabisa, umwe mu bantu banahagaze neza uno musi. Nyama pro ndakwakira neza, ndakubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. abane namwe mwese. Ubivuze mu Cyarabu uvuga ngo assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bas. Nuko bas kutavuga ngo tsindwa mu izina rya Yesu. Uyu mugabo muri Kongo ni pastor, nimbo cyaruna bizi. Ariko nanje mvuze indamukanyo uretse gusa ko nahinduye ururimi. Aha, nakakanuna nishatse hapfa tahura. Ntugire ubwoba bwana Bedis. Ni question y'ururimi. Nta bindi. Numvise ndakivuga mu Kirundi. Mu Kirundi? Mu Kirundi navuze ngo amahoro y'Imana abane na. Assalamu alaikum. Nawe urakivuze. None se ururimi Mukanyo y'amahoro rega, kandi amahoro na Kristo yatubwiye ngo amahoro ndayabahaye. Umupastori agukuriye ntabwo bufise ko ushobora kuja gusenga kwa Mungu akakubwira ati reka washizwe inyuma y'amarido waraye udekonye. Wapi? Wapi kubera ko nayikubwiye amahoro. Ni ikintu ciza kandi mwabize ko niyo umuntu ariko aravuga ijambo avuga ngo nimugire amahoro. Rero kandi na Kristo igihe yaza kwireka abatumwa yaje baramutse ati nimugire amahoro. Kabisa niyo yaturaze. Niyo mahoro twarazwe kabisa, umuzikira ko bitatubangura. Nakiriye aba bantu umenya yuko nyene tuba tugiye kuyaga nk'ibisanzwe, yamara birangiye Nyama Pro ndamugarukanye. Sinabishaka cyane ntabeshe pe. Nashaka ngo Imana icuzigamiye Nyama Pro agaruke mu wundi mwaka. Ega nyene Imana ikora ivyayo kandi ntiharirizwa. Ntiharirizwa. Bane nabajije abantu uko nanje ntabande bishaka nabwiye numwe mu bantu nakira nanje nezererewe mugabo nyene amarema nkaya abategeza kubanza kubikwa, ariko habaye impamvu ategerezwa kuza mugabo n'ubundi mu comment baravuze ati reka tiranse migihera. Acaza tuyage atubwira uburyo byagenze, na cyane cyane ko harimo agatego kavuga ngo biragoye kwimena igihute. None rero yaje mu mubazi ibyo mushaka byose nako ibyo mwamubajije turaza kubiyaga kabisa. Ikintu ca mbere bomenya nuko jewe I'm not that kind of person. Kubera ko jewe ndi umuntu maze gukwiza imyaka yo kuba no kuri kosa nkagemanga. Urumva? Maze gukwiza imyaka yo kuba no beshegwa nkavyikurako. No kubeshegwa kandi kigafata. Oya ntiyakwije imyaka. Ntiyakwije imyaka yo kuba yobeshegwa kigafata. Kuko numva atari etape. None burya nta kinyoma gishobora gufata mu gihe wabeshewe neza cyamaze kwigwa ko neza.
oya cofata mugabo wumvise ahantu yari karadugira ati nakwije imyaka yo kuba nogira ibi nibi nakwije imyaka yo kuba no kuri agema mugabo ntiyakwije imyaka yo kuba yobeshegwa bigafata oya kubera dufate kuno musafise 22 na karorero ariko nyene afise na mike ya BDC ntari muri 30 oya je mfise 25 imyaka yanje muze muri aranayivuga n'umusore muto ariko ageze ngiye BDC avuze ni 30 avuze jana inani na ni cenda mbe wavuze ni mi jewe navutse igihe imvura yari kiragwa yari kiragwa cyane mu kwezi kwa gatatu niho navutse mugabo nivuga izina imbambi imyaka twavuze ukwezi canke twavuze umwaka nivuga imyaka oya turabeshanye hari mugabo no precise mugabo uri mu 80 canke uri mu 90 na je ne mu 20 oya mvuga aho wavukiye urize muri za 80 oya ndi mu 90 naho nyine guya kuri gatanu kuduka cyo humva je nabutse mu 90 kuduga ariko gura na cyane guhera kuri 95 kuduga ndakureke karangamuntu oya yireke ndakureke karangamuntu ziwanje cyanganje yabonye byinshi mu gihe yoraba ni mugayo kubitiza no kuri ibyo biharuro wanatubesha oya je simbesha vraiment nimba ari icyaha ca mbere ndikunde ndagomba kugwanya icyaha cyo kubesha ntabwo kikiri ku ngoma y'umutima wanje nta kamaro tu none nobesha imyaka yawe ndayijane kirumvikana ariko nyama n'umwana kuri jewe wanyana nyama n'umusore n'umwana mu myaka twumvise ntakiri muto cyane ariko ari mu myaka myiza hanyuma kugera muri iyo myaka ufise akantu ka maturity mu bintu ushobora kuvuga abantu ukagira ibintu bibubaka urumva ko bari ibintu bizima kuko hari akantu kari hano hanze kavuga ati hari abantu bakuriye ubusa hari umuntu ashobora kuvuga nk'ibintu n'imyaka afise ukavatira no muntu kwe ibintu avuga ntibijanye n'imyaka afise nibaza rero ko nyama imyaka afise iranasiguye n'icari mbere icari gishobora kuba kisiguye gusumba ahubwo ukaba uvuga ati no muhungu arafise intambwe yateye canke aho usanga ibyari icari umenga cari gikwiye gusumba imyaka umenga kisumba imyaka afise ico uracemeza sinzi ko cyumva ico ndacumva ariko urabona uracemeza ndacemeza kimwe muri byinshi bamubonanye gituma uvuga ati ahubwo nyama yarakwiye ko ari mu myaka 30 n'icari bo imyaka 30 ubwa mbere narikikubwiye ndibuka ambere ciye ntumva ntangaye ingene usigaye umwita ngo ni mu evangeliste iki kintu negeze kukubwira more ndabubwira nti burya uravye nyama sero nuko ameze arafise characteristique ijanye na n'igivuga butumwa kubera ko uravye ingene atajya umunwa mu kintu cyaco cyose urabona ko byukuri nimu evangeliste niko abasanzwe niko abakwiye kumera ukuri ariko atari wa wundi yumva ko yovuga ibiryoheye amatwi abantu ya rero uravuga ari kibi umuntu kikamushikira uko nyene ari ciza kikamushikira uko nyene rero mu bantu batajya umunwa nyama ndamuzi rero niyo reka kumvuga nabi kandi twicaranye canke se nimba nanamusororeye ya rero niyo mpamvu mvuga nti umuntu avuga ukuri niyo kuvuga nawe mwicaranye oya mumere cyo kunda niwumva cyo kugarutse ko cyane ze kwihangana gato ariko ni haba impamvu yuko tuyaga niyo mpamvu nabakiriye muri babiri ndaza kubakeza ku kintu kimwe gusa atari cyo cyonyene cabaye muri lancema yarayibaye inavugisha benshi ya Moria Channel kuri filme yitwa Heartbeat ndabakeze ku kintu citwa isaha kubahiriza umwanya na filme warayibonye kwanza ni byinshi byo kudukeza na filme warayibonye sinzi impamvu numvise no bakeza kuri kino kimwe ibindi ukabyivugira kubera naratangaye cyane mbonye isaha igeze mbona ibirori biratanguye abantu byasa nuko menga intebe nta benshi barazizamo menga ntibiryoshe cyane ibirori biri na live umuntu kwerekana intebe zituzuye abantu ariko saa 10 igeze mbona ibirori biratanguye nico kintu je cyankoze ko muri byinshi twafata ikintu kimwe no kubwira no kuvuga ngo
abaswahili bavuga ngo kosa sio kosa bali kosa ni kurudia kosa. Kweli baba. Urumva Kosa yava kiranira nka cyacho. kosa urumva bavuga ngo kosa sio kosa Aha. bali kurudia kosa ndilo kosa. Okay. Urumva urumva bavuga ngo buri muntu wese yokosha n'ibisanzwe. Yeah. Ejo akanakora n'irindi kosa ariko gusubiramo ikosa inshuro zibiri ni ibintu bibi. Nkuko zikosa rero Ariho burikoze. Aha. ibi iyo twabikoze kubera ko byarabaye muri lancement officiel y'umwaka uheze turi gukora lancement officiel ya filme ibigero vy'umwigeme. Yego. Twavuze ko abantu tubakira isaha 9 urumva mugabo hagera 17 na jewe mfise filme ntarahagera. Nawe ntari bwahagera. Oya urumva Yego. ivyo rero urumva byaradukozeko koko umukira amaze kurakara twari gushaka tukanita Umukira cyukuye hamwe yewe. nukuvuga ngo Ati ndabira. urumva umukire yari yagiye afata ingagari ngenzi ziwe arazihamagara zishira muri sare kimuzaho murabaho nashoye amafaranga sha. Urumva Agagana k'ingagari. urumva ati muze murabe aho nashoye amafaranga. Aha. Tifise make ariko hari abana bariko barajya basi kubera ko bakoze Yego. muze rero murabe ivyo bakoze. Abakire baraza ndi muzi ikintu kibowe umukire Yego. ni kwica gahunda. Yego from. Urumva wava umuzi baza uhari Umukire wona mutwara umugore wiwe. mugabo ariko umwanya Yego. umwanya Yego. umugore yo muheba abakire nuko bameze Nuko bameze abakire kabisa. kiretse wacu ahubwo azana umugore mu bintu vyiwe. Uyu arakubwira ati mama mora. Una nyama yase kamera wahageze. No rero ivyo bintu vyaramubabaje. Twagiye gutangura urubanza 17 babakire umukire yo kwicara amasaha 2 hari hasigaye umwe n'igice. Yego. Barigira kandi iyo lancement officiel nitwaye twaje kurondera amafaranga ngo tuvuge ngo cyangwa tuje kwenera ngo views. Oya ahubwo n'abakire twari tuje kwereka ico gikorwa ngo muze murabe ivyo abana b'igihugu bariko barakora. Ngo za company zidashaka gushira amafaranga muri filme wera yikoze arazitumira ati murabe. Urumva Voilà. izo gisagara cigera twebwe twacerewe baca baragenda. Ngo ya mafaranga yiwe arahiye. Ya. Aguye mu ifuraratse. Rero mu nyuma turagira amahigwe turavuga ati ntaco gukora ikosa sibi ariko ikibintu gusubiramo ikosa. Ni kano wahera ko. Musubire ku kazi rero cyo turakoroka dukora heartbeat. Urumva kiravuga nta hantu rero turi kuri risk duma dupararanga tuzokora film isa na data ariko amasaha yo kuyiransa be saa 10. Ako kantu shize ngo naza kugaruka nikacari gereza. Urumva filme turayikora duha umwanya kabisa. Iyo filme twagiye kuri tere itariki 26 z'ukwa kane. 26 z'ukwa kane. Z'ukwa kane twakoze ransa itariki 13 z'ukwindwi. Tari z'ukwa gatatu. Zari z'ukwa gatatu. Ukwa kane kwinjiye twebwe turi Gitega. Dukubita indwi zitatu twamanutse itariki 10 na zingahe 13 z'ukwa kane. Urumva hafu kwezi koze niyo twamanuka cyo tuja rero mu bindi bikurikira. Urumva twebwe twavuga ati n'ubundi target ni yayindi tugiye kuviza amafaranga muri film. Urumva ariko n'ubundi turashaka babakire noneho ubu ko twanitonza akaduha umwanya aze barabe filme nziza heartbeat. Voilà. Urumva filme turagenda umukire bagenda avugana n'abakire bagenzi we abo muri Bejeko iyi studio
numvise ngo barafise ngo na vision ngo mu minsi barashobora gukora amafilme nabo nyine iyi beje ko aba bajya baduhaye kijya ki ecran na sonorisation vyose narinzi ngo ni hayi karamu uyu mukobwa kumbure turaza kuhagera oya yitwa Mega Customer Central urumva twebwe mu boss hamagara zangagari bayongeraho n'izindi zifite amafaranga menshi yego na cyane ko filme twari twarakoze yari yagiye amafaranga menshi kurusha ni ya mbere urumva kabisa abakire baraza baramwishavye baraza baraje aragendera dodora no muri ministere baraza deputy yadubuye azamwo Rusifa Mukombozi Mukombozi indene bazurukunda naze irapire filosofi urumva turavuga ati vraiment ibi bintu bijya bintu byabaye ku mwaka uheze nibisubira yego atariko filime ntitwoyerekana ngo tuyereke bajye bakire ivyo sinema nta nivyo abazi bo baba yiraba binahuriranye urumva reka dushiremwe abantu dukora umwuga umwe urumva yego dutangura gutumira amatimu akora sinema urumva uwo n'umugabo kangahe tugiye ko uri kuranzira ugira kabiri turavuye mu bakire tugeze ku magroupe akora sinema bagenzi ba Moria rero umugabo aragenda akota sare nziza urumva ekra yo yari agashingura cumu iyi screen ngo niyo ya mbere ikoze mu ntuze igira kabiri Fani yarayikoresheje Fani yarafise bashashira ko dessin anime urumva hanyuma twebwe ati turategura kabisa twebwe zana amafaranga n'ayandi urumva turabitegura tuvuga ati abo bantu rero kugira ngo kubera ko ijya sare yakira abantu 300 ijya sare yagenewe 300 turavuga ati dufatiye ku bantu bakora sinema reka dufate umugwi umwe tuguha abantu 2 urumva kugira ngo ikibazo cyabaye kwa Fani nikize kibe kuko sare twakoreyemo niyo Fani yari yakoreyemo hacaza kuba ikintu bita overpopulation nuko ngo sare yagiyemo abantu barengeye abo yakira climatiseur zirakora ntizaba zigikora neza abantu batangura gushuha urakoze cyane ko navyibuka nuko vyagenze uri kurumva hari ubushuhe bwinshi kabisa hanyuma ariko tuvuga ati tuzorihishe tureke urumva ivyo bivuganye jewe bedisi na Keve na boss urumva Keve uyanse film yego mugabo filime nuwa iyo misi yose twakora tournage twavuga ati ntituzorihisha nico kintu muri musanzwe muvuga imbere yuko tunakora filime nuba turi no kuri tele abakinyi bayikoze ibintu vyo kuri hanavyo bari bazi mimi aceragenda ya groupe yiwe Ineza Family urumva hari niyo nabonye afise yitwa gute yitwa Gikundiro kwa sinzi bibandanya Gikundiro Family nkuko urumva acera batumira aziko lancement izoba iri ifise ari free entrance okay injira ariko ubuntu abatumira atatu ba DJ kandi nakosa yarakoze ko yarazi kuzipita zorishwa nivyo yarazi azego mugabo mu nyuma turaraba ati hamwe twogira twaje tugira ubwoba hamwe tuvuga ngo filme twigire binjire ku buntu dufatiye ku vyabaye muri lancement officiel ya filme ndahazi bagize ku buntu abayaye barinjira abaje kuraba match kuri stade hajya kuri Centre Jeune barinjira kugezaho na ex fast ready uyu Denise nkuru nziza yagiye kuza babona nta mutekano hari bamusubiza inyuma yaravuzwe cyari ikintu bari bahombye gose rero tuvuga ati
nitwabigira uko abantu bakinjira ari benshi babakira twaje kwereka bakabura aho bicara canke bagashuhirwa na za ventilateur zakira abantu bake tuzoba dusevye dushireho igiciro tugomba kurihisha urumva igiciro tugishiraho tugira amafaranga 10,000 asanzwe tugira 100,000 muri VIP tugira 500 cyangwa birenga muri sponsor. Okay, ni chike sponsor so. Ya. Nukuvuga ngo nimba wumva neza ino tike sponsor ahanini yari ikenewe kurihwa nabande babakire twaza nico gituma hariho price nuvuga nta giciro kiriko ariko ukeneye kuriha araza kuriya amafaranga arenga 500 ndabigitahuye kubera ko hari umukira ashobora kuvuga ati reka ntanga miliyoni 5 nucumwo bilija ngo riha 5 voilà twebwe turagenda dutegura urubanza turarukora ariko kanu kisaha kaguma twebwe turi kumviza abakire tuzofata wa muntu aza kuriha 500,000 canke arenga ngo tumwicarike turindiye uza kuriha 10,000 uri kurumva nuvuga ngo deja baba sinase bose basanzwe bakora umwuga umwe batumiwe urumva turavuga ati rero ko Mimi yari yagize ikosa atazi ko Mimi yari yagize ikosa ataza gatumira abantu ataza ko zorihisha Mimi wenyene deje nitwari kumutumira kuko film yari yarikozemo urumva ariko kubera ko yamaze kubatumira nk'abana rongoye kugira ngo baze kumushigikira ko yamaze kubabwira ntiyoca baza na bose reka tumuha abantu 10 come on uri kurumva Mimi tumuha abantu 10 rero nayi mubwira Imana yo mwijuru niyo cabona Mimi mwari muhaye abantu 10 sawa Gikundiro family tuyiha abantu 5 Ineza family tuyiha abantu 5 kweli abasigaye buri group yose ikora cinema tubaha abantu bangahe babiri uri kurumva ama group yose asigaye mwaye abantu babiri abantu bamfashe tugane niho baza kubitahura kuko iki ni kiganiro ndiko ndakora kugira muze ku come on biraza kugorana nimba ukurikiranye kino kiganiro utaravye ibiganiro ya media yakoze yarayakoze biraza kugorana niho tuza kutugana neza aya ni ma group asigaye abantu bangahe babiri muri ama group asigaye twari dufise Sami yakinye muri filme afise group y'abantu barenga 5 urumva harimo jewe nakoze filme nayo yaje mva muri mofu kandi mfise abantu barenga 5 kandisha uri kurumva muri abantu harimo BMT yaduhaye kado nayo tuyiha babiri kandi afise n'abarenga 100 BMT come on uri kurumva Isake Films tuyiha babiri kandi bafise abarenga 10 urumva dusha turababwira nti rero iyo invitation turayibahaye anco gihe jewe anteta komenga mwabahaye bakeya kandi nkuko uri kurabivuga mu migwi haba hari abantu benshi ibaze sare yakira abantu 300 wakiya bakire 120 musiganye saka treve ugacura imigwi ikora cinema urumva ukayiha babiri none wumva babandi nabo bashaka kuri ibihumbi abafana protocole zari hajya abamenyesha amakuru voilà umva bacaje kujahe uri kurumva niyo mpamvu mwa simplifier mugira bake kugira babiri muri ko muri okay wanahere kuvuga ko sare mwabanje muraraba aka kanwa kamashoni buri groupe yose ikora cinema urumva Ineza family nta cinema irakora yaba Gikundiro family nta cinema irakora uri kurumva IBN ntiyigeze itumirwa kubera ko deja twari twakoresheje boss wayo uri kurumva ni mimi yari yavuyemo nukuvuga ngo imigwi yose sigaye yarangana imbere y'amategeko twari twashinze imbere y'igasari imbere y'amategeko mwe mwashinze ariko mukuri kumvikana mwanzo mfashe kano kantu nikananirana na Bedi siradufashe ko no direct mukuri kumvikana mu bijanye n'inguvu kumenyekana n'intererano imigwi ya cinema irangana aho niho nagira ngere ino migwi ya cinema irangana abantu twarabatumiye sivyo nico gituma BMT ifise invitation isa ni ya Lionel
isa ni ya Lionel ariko invitation bafise nisa niyo Bejeko yaronse kubera karabakire kandi aba nabari bakinyi ba sinema twatumiye nk'abo dukora umwuga umwe abantu bafise invitation zibiri zidasa uvyumve neza ariko ndavyumva kubera ko na profile ntizisa uri kurumva yego ya invitation yanditse ko babiri ngo umukire yaje kubera ko tuzibaza gutanga yarenga 500,000 twabishize ko nawe akabibona nubwo yazana batanu ubwo twari guhomba ibihumbi amajana 5 tugiye gutora ibihumbi 10 ngiye gutora ibihumbi 10 wavuze kuri BMT twije ko twihuse cyane ngira n'Imana ko namerere ko amaze gukorana mpuzi ibyo yavuze nibiri hanze byinshi bigenda gute babantu mwatumiye kandi umugwi munini mu gihugu urakoze kwitwenga bandari asubira muziko ntwenze umugwi munini muri sinema umugwi kwanza siwongere mvuge ko hanini ahubwo wese rukiye yitwa Amede Manirakiza yamaze no kuvuga ibintu bisa no kwidoga nza kugarukako Amede agashika mukamusuzuguza mu maso y'abafana mu gihe yabitavye witwa gihe ko yavuga ati Amede kuza mu bintu vyanyu mbe nawe wasa no wabigarutse ko ati hari umuntu aza mu bintu vyawe bigasa no kugutera agateka kubera iki Amede byo yaramaze iminsi akorewe handi hantu mwagarutse murabimukora mu mankira kwinjira kandi wumva ko mwamutumiye tubanje kigeze kubuza Amede kwinjira ariko ntiyinjiye kuba yinjiye bigoranye kuba tinjiye tubihogwe yageze ku muryango arahagarika kuba tinjiye tubihogwe murabihogwa twakoze ikosa nimwe banyira urubanza mureka kubihogwa gute jewe sindi nkawe muri nkawe gute urya simwene wacu oya ni mugamo bivuze ngo sinza kuvuga ivyo yavuze aho ngira ngo abantu bamfasha kino kintu mbega itegeko ryashinzwe ninde ari hejuru yaryo uwarirenzwe ahanishwa iki uvuze ngo iyi tegeko ryashinzwe ninde ari hejuru yaryo uwarirenze ahanishwa iki numango iyi tegeko ryashinzwe hashingwa n'ivyo uwarirenze ahanishwa nico gituma ukora ikosa bakakubwira ngo bagasoma mu gitabo si ibintu umucamanza kubwira ngo we rero tubiravye ngo giruku basoma mu gitabo bakavuga ati dufatiye ku ikosa wakoze uzofungwa amezi 5 urihe n'amande y'200 ivyo biba biri mu itegeko mu gihe vyashitse akarire uwagomba kuryubahiriza akabari warirenga akaba hari n'igihe iryo tegeko akaba ari n'igihano rihanishwa mu gihe warirenze kutabizi nico gituma uyu munsi ubona abantu bari mu mpimba bakoze ivyaha umukuru w'igihugu agiruka akavyuka ati abantu mufise ivyaha nk'ibi rabe mwisoke yabatezuriye nuko abantu badafise ivyaha binini niyo mpamvu badakurayo bose icari nikurayo bose nuvuga ngo nawe nyine ashiraho itegeko aravuga ngo mwebwe mwakoze ibi vyaha ibi nibi akabidondagura cyangwa avuga ati abantu mwakoze ivyaha bihanishwa ibi nibi cyangwa avuga ati abantu mwamaze ica gatatu canke ica kabiri canke ica kane cy'igifungo mwagomba gufungwa babare kure mwitahire urumva uko bimeze aba yabidondagura sasa ndashaka rumbwire ninde ari hejuru y'amategeko mane urabizi ko kwanza reka tureke president we president bari umwami mu gihugu reka tureke president reka dufate abantu bakomeye mu gisirikare cyangwa mu gipolisi warubizi ko iyo akosheje nawe tegeko riramuhana nyene nari mu gihugu kandi bajya bajepe bamurinda canke bajya bate ntibaza kumwifatira kuko bajya bubahiriza itegeko rya president urazi nimba uri umuntu ufise ijambo mu gihugu canke ico buri cyo cyose mu gihugu bajya abantu bagucunze si bene wabo bajya barinda ijya ntebe bivuze ngo ubu yicaye kuko angana kose bategerezwa kumurinda kuko baba bari ku kazi wowe rero mu gihe wadekonye baraguhenura nubwo baba ari bedis mu gihugu uko angana kose uri kurumva ibyo bintu biri muri kwa kuntu ko kunganisha abantu nukamenya ati ndi hano nitware gute kwitegeko rifata twese kugira tuze kubitahura neza ntunze uburyo waje ku kintu cyitwa itegeko
itegeko canke vyangenderwako muri no ransema envers canke twerekeje kuri BMT ryari iryahe niko bamara kurimenya barenze iki kugira babe ari nk'abantu bakurikiranwa bohabwa igihano. Nukuvuga ngo itegeko ryo kwinjira muri gasare ryari itegeko rivuga ngo umuntu yinjira hajya ndabaha foto yiwe yinjire mu muzi uwo ninde mwene gutanga amafaranga jewe baje ujya mu wa back to life urumva uyu wa mega customer center urumva aba bose bagiye batanga amafaranga nta numwe narinzi kandi rajya umuntu je wona ko ntanyicara umwanya munini wewe waguma ngenda ngo naguma nza kuraba ko mu mafoto yampaye hari uza kuza we Amede nabivuze neza ati burya nyama muri disheri karakora no ku muryango yahaza urumva niho yarari jewe ntabwo nigeze mpagarara ku muryango kubuza kugira ngo mbuze abantu kwinjira oya ahubwo nahagarara mu gihe abahari bampamagaye bakambuza ati uyu muntu uramutse urumva nuvuga ngo ikintu cya mbere wagomba kuba kugira ngo winjire hajya baduhaye foto yawe mu gihe bataduhaye foto ufise service yagi ndani mu gihe muri ivyo utarimwo ufise ticket canke invitation. Urakoze cyane ifoto ya Amede muzo mwahawe ntiyaririmo bari kuduha ifoto gute kandi atari muri babakire batubwiye ntari mu bakire haca haza yindi version waruvuze nta invitation Amede yashitse ku muryango afise iyo yanayerekanye yego urumva amaze kuyerekana jewe ndahageze nsanga ariho bagishika urumva baje kuyerekana urumva noneho ndahagera urumva baba haraguye ivyo bavuganye ntavyo nzi nabari ku muryango ndahagera Amede asubiye inyuma asohotse Amede Antete yavuganye n'uwitwa Keke yarari ku muryango bamwe ati jewe ni murindire ndabe mu bitabo ivyanditswe ndabe itegeko ico rivuga yari kana checking abayibonye muri video yagarutse asa n'uvuga yuko aza kwemerera yagarutse sinzi ibintu Keke nimba yarasomaye nimba mu bitabo nimba ari mu mafoto yagarutse yerekana ko team biri kumwe na Amede itaza kwinjira ariko wewe ari free maybe n'undi muntu umwe Amede ni yari uburabwa mu mafoto ntere kurinda kuraba oya ahubwo yari urabwa mu gitabo c'abayemvite c'abafise invitation nuvuga bande babakinyi ba filme bamwe dukora umwuga umwe bari hano bagenzi canke imigenzi ya Moria niyo mpamvu nabonye witwa Kekarika aratinga amadirageze hajya baramubwira ati hinjira babiri urumva maze mubwiye hinjira babiri sinzi ivyo yakurikije ariko jewe nahageze nuvuga ivyo yavuze byose nivyo bavuganye we asohotse yigiriye urumva niho bagiye ntacu bambwiye ati Amede aragiye byagenze gute yazanye batanu kandi invitation ya BMT ni babiri nabwiye ntaho rero itegeko ni itegeko yinjire kuko Amede ntigeze ahagarikwa oya ndashobora kuvuga ivyo Amede baravuye ku muryango nubwo ntabyumvise mfatiye ku kiganiro twakoranye nibaza ko baba yavuze ati BMT jewe sinigera nigendana tuba turi kumwe n'abantu benshi ati hanyuma ikirenze ico ninjiye indani ndaza no guterera kuko hari intererano urumva hanyuma yo yaranavuze ati se BMT narababwiye uko tungana ko dushobora kuba turenga mwe abo mwiyumviye ngo ikibazo ntihari kumenya ngo BMT muri bangahe ahubwo ikibazo kwari kumenya ngo ahantu ngiye n'ahantu hafise amategeko yahagenga kandi amategeko hayagenga ngo ngomba kuyakurikiza urumva akamenya ko byari binanditse ko invitation ndayiguha ya BMT haretse ko abantu babiri muri abantu babiri bo muri BMT nkuko yavuze ngo harimo benshi umwe twari twamuvukuyemo yari kadori yakinye muri filme ntiyagomba kuriya urumva yagomba kwinjira n'abakinyi ba filme bandi giti siho yari urumva ashobora kuba afise n'abandi wanashaka twibe caraze urumva ariko aje afise abantu
batanu urumva amaze kuhagera baramubwira ati ni babiri abandi urabarihira yego kandi ivyo bintu bahageze isaha hafi 18h niho bageze niho bahageze no kuva ya saa 10 niryo tegeko ryanjye rirakora Isaka Films baje abantu 8 kandi invitation iriko babiri manager Claude twamubwiye ati muta itegeko urariza tego yaraje arabaza ati bimeze gute ti ni Isaka Films muri bangahe titura 8 amategeko avuga ko ari babiri okay ndaje yaciye agenda tura abandi arabazana agura amatiki ico nje cyitwa umugabo no waheze itegeko urumva ahubwo umugabo susuzugura amategeko kugira ngo yerekane ko ari hejuru y'amategeko ngo nivyo bimugira umugabo uri kurumva hanyuma iryo tegeko rimaze amasaha 2 rikoreshwa baca baraza ngo BMT twebe turi batandukanye tegezwa kwinjira baramubwira ati Amede wewe urinjira na babiri abandi ubarihire ataruko basubira inyuma wewe winjiye cyangwa mugende mwese ngo bariko bagira iki bariko baplika itegeko yatanzwe n'ubuyobozi cyangwa uburongo muri ya channel Amede aca yisubira inyuma agihindukiye agenda jewe niho nasohoka ndamubona inyuma bariko bagenda na timu yiwe ameze nka sinzi igikoko bakwega ku munyororo sinzi carico urumva urumva ametaje imbere arabashorera ngira ngo ndababwire jewe sindi wa muntu ndi murinda sinaje kurondera 6 oya we nazo jewe naje kurondera amafaranga nico gituma buri munsi ndababwira ngo jewe n'uyu munsi sindi hano kugira ngo Amede mumone nabi nta nubwo ndi hano kugira ngo mumone neza ahubwo nimba mufise ubwenge mushire mu bwenge ahantu itegeko ryashinzwe ukaza bana kubwira mu kiganiro yakoze yaravuze ngo naje wari hanze narasohotse ndamubaza aho nyarakirwa aragenda nase nzamaze kwicara ego sanga bari muri uwo mudugararo urumva ngo ama TV baragenda aho medali urumva ngo Amede ngo baragusohoye urumva ngo bayibwira kabiri bimeze gute cyandashika aho nyene yavuga ati ama media murindire reka ndamwibarize Amede ikibazo kimwe cyangwa bibiri ati Amede sabwe MTC baguhaye yanditse ko gute BMT baguhaye abantu bangahe babiri wazanye bangahe batanu kubera urinde ico kintu cabaye uri kurumva ico kintu cabaye nukuvuga ngo abantu video barayibonye no mu biganiro mwebwe mwapostinze byari birimo yaravuze ngo bampaye babiri kandi natwaye batanu ego none abantu bafise ubwenge yumva ko Amede yagiye kontra y'amategeko yari yashinzwe ajya hantu ariko mu kindi kiganiro kwakoze Amede yavuze ubwoko butatu bw'abatumirwa bavuga ati umuntu ashobora kuza mu bintu byawe afise izina rinini akabaje kurema ikintu cyitwa celebrity cyangwa FM byo gutuma ibintu byawe byo vuga akakuzana n'abafana utari ufise uwo n'umugumu avuga abanyamafaranga ashobora kuza mu bintu byawe aje kuguterera akaguha amafaranga anavuga ku bantu bazana icubahiro nubwo atoguha amahera abafise ikintu umuntu yabivye Amede muri bano bantu batatu bemerewe kwinjira babiri nibo bata amafaranga botanga numuri kuvisa yotanga amafaranga Amede nta tuza kumusitiwa hatuma nubwo yoza atazanya amafaranga je mu bintu byawe wo mureka akagoma yinjira direct ico gihe ubusuzugo itegeko wenyene wishingiye kandi nta muntu ari hejuru y'itegeko ngira ngo ndakubwira nubwo aje umukire mu Burundi dufise nini mbone bene rano ziranose urumva abona bakire buri muntu wese atse iyo bagera hajya kubera ko ata invitation zabo twari tuzi bagomba kuriha amafaranga ya droit d'entrée omwe oya tubivuge neza twari dusuzugo itegeko mu gihe twomureka reka tuvuze ngo nimba uwo mukira yaje akaba hari abakira binjiye urumva reka tuvuge ko umuntu yumvikana naguciriyemo na Amede yavuze uyu mukira wundi amaze imisi aterera cyane nyakubahwa Edward uyu boss wa Arise and Shine bazi ku kintu ca fangasi
iyo aza kuza kuri ujya muryango ugasanga nta invitation mwamuhaye kubera arikundira bino bikorwa bari kumuhagarika ngo nari wewe mu partenaires officiel baguma baca kujya screen na Eliza and Shine Burundi wabonye nuko Eliza and Shine nuko Eliza and Shine Burundi yaririmo urako nibaza ngo yiza kubitarimo mwari kubaka kumuhagarika kwe kubera iki icyo gihe bari kumushinja ku itegeko numengo kure ku muntu akinjira witwaje icari cyo n'imbaraga afise byitwa gusuzugura itegeko wenyene wishingiye ari nta muntu ari hejuru y'itegeko ivyo nibaho n'abantu babimenyera gukorera ku itegeko umuntu yashinze none yamede nta celebrity afise nta ninguva afise muri cinema hamwe muje mu bintu vyawe uwo murekera akinjira basi akakuzanira abo bafana utari ufise nico gituma yatumiwe kibirori vyawe kuba nayifise nico gituma yatumiwe sasa kugira uvyumve neza ngira rindira mu bantu yarazanye batanu urashobora kumbwira babiri bari bazanye celebrity avuga babe kumwe twari tumufise deja ariwe Kado twari tumufise mbwira mu bantu batanu yari yazanye abantu batanu bamurusha iyo celebrity wafise uyu mugabo Chris apana kumurusha mvuga bazifise nubwo menga sinza ko banishe ku kibazo cyawe neza oya vuga abazimurusha ntukwepe kibazo mbwira umuntu amurusha celebrity Amede mu bantu yari bari kumwe nta urimwo ico ndacishura vyihuse none yarayizanye bivuze ngo ntayo yari afise ahubwo ni icitwa kandi nuko ari kuba yifise nta kintu na kimwe cyari kumuha access yo kwinjira hajya yinjiranye n'abandi bantu kandi Amede ntigeze azibigwa ahubwo yagiriye mu kigare hari uruntu rukuru mbona bamaze imisi barimwo bigira mu bindi bintu ntazi ivyo arivyo urumva Amede yari yatumiwe azana n'abantu ivyo kuvuga ngo afise abashoferi ngirashira umuco kuri kino kintu kuri ansama officiel ya filme data akafisa abantu bahora bamuriyonga rindira kuri ansama officiel ya filme data yego sivyo yaragiye apakira abantu nyene bazana avuga ngo urumva ngo ahantu ngo abarimo abashoferi banje kandi umushoferi wa Amede niwe yari karanyonga mimi ajya kuri data ntuze umushoferi abantu bacavyumva neza ko Amede niwe yiziriye kuri vora bivuze ngo aragenda gufata shagi kurubiri gwamwe bazunguruka muri quartier akabapakira kugira ngo aza kuvyonga imanza z'abandi bantu yitwaje ngo byitwa kuvyonga gute kandi wavuga ko rimwe muri ko muramuvyongera mukamumuta no mu bintu atazi gute oya abantu bumva kino kintu uwo twaguhaye babiri uzanye batanu ese uri mu mategeko canke wayaviyoye urakoze cyane baraza kukishura ariko kino kintu rero tucagure kuno mu buryo bwumvika yanavuze akantu nakoze ati nyama ashobora kuba ari karita mu bintu atazi hariho abo vyega nimba handi hantu yabera nabikoze bakamuha babiri akabarenzako kuri Moria ntibiza kuba biruko ati gute Amede yabisiguye neza niyo mpamvu navuze ngo murabe ikiganiro twakoranye ati jewe koko bari bambwiye ko nzozana abantu babiri bedisi twavugaye nka direct nabwo ati nimba ari babiri sinzoza ndabivuga mu kirundi mbere agaruka aravuga ati nanyamubwiwe inbox ko tubavugana ibindi bintu nambwe ati sinzoza muri yo ranseme mu gihe mbega yavuze namwishuye navyo yavuze amaze kumubwira ko atazana namubwiye nti urirekera ntaribi kuwambye ko afatiriwe ariko uremera ko yagubiye ko atazoza yarabimbwiye imana yo mwijuru niyo cabona aramye ko atazoza urakoze mugabo natangaye kugera ku yasare ntamubona araje I like it hajya namaze kubona agato banzureke watangaye kubona aje yavuze yuko yaza n'umuntu yitwa Bedis Alex erega nubwo ari yabivuze wenyene solution kapo nabo barabivutse kandi ntibaje bandanye Bedis ari hano yavuze ko yaze na Bedis amubwira ati Bedis sinzoza nimba arabo bantu timbere mise mfatigwa ni nkuko asa n'uvuga mise mfatigwa nimba arabo ariko Bedis arahoya ambwira ati musaza tubonane bamaze guhura Bedis yamubwiye ngo nimba icagire gituma utazoza arabo bantu babiri ndakwemereye time yose uzoza nubwo babantu bihumbi nabwo babantu 100 uzoze uzinjira hako tuguhomba uri mboneza muri filme y'u Burundi ivyo avuze nivyo canka arakubesheye okay Bedis ivyo avuze nivyo
niko mwavuganye na Amede canke sivyo ibi ni ibintu Amede yivugiye kuko jewe ibi ni ibintu Amede yivugiye umviriza jewe nanka je sinza kuri YouTube kurondera umufana nakubali kuko nta urangaburira jewe ndigaburira nakubali nta muntu uje kurondera nga ijya mpano yo kuja imbere kamera ngo niyorobeke ngurumva ngo bangize uko ngo baramuhote bangi kugira ngo abantu bankunde muzonyanke ndigaburira nankunde ndigaburira sasa nivyo ico kintu uvuze nagikunze cyane bisigura ngo kino kintu cabaye ikibazo abantu bamenye umuco kubera Amede yicakambiye ahubwo yerekana yuko ari karacafuzwa n'abantu bariko barafata ibintu kutariko bitewe n'ibintu Moria yakoze bikihuta direct bija ku muntu yitwa Bedis ariyo mpamvu na wewe nyama ushobora gusanga ku ruhande rumwe nk'ubu byo dushikiri ushobora gusanga wagwishijwe mu ikosa nawe utazi nico gituma nawe ari ngaha ndashaka ngo nimba kuko ndabizi neza buri muhemvite wese yaje hajya buri muhemvite yaje hajya wese baguze amatike naho muri bo urumva buri muhemvite wese yaje hajya afise invitation d'honneur urumva hari ahantu yahuriye na Bedis cyangwa agahura na message ya Bedis kuko boss ntera ari ngaha voilà urumva très bien bivuze ngo bose nese batumiwe na BMT rimwe ari nayo yateze ikibazo Bedis ari ahantu yahuriye nayo okay hoba hari ikintu Bedis arakombariza mfise abantu bariko baranyumviriza urumva mfise abantu bariko baranyumviriza bamuhaye icitse kandi sindi kubivuga ngo bankunde bavyumve neza iyo mpano mfise yo kwiyorobeka ariko nibaza ko impano yo kumva ko uvuga ukuri kubaka abantu yifise ukuri jewe ndakuvuga ukakwemera cyangwa ukanka ariko mu mutima wanjye niko nakuvuze ngo sima niko ndakwemeza nakubali urumva Bedis hoba hari ibindi bintu mwavuganye andeo y'ivyo jewe navuze hoba hari n'itegeko hoba hari andi masezerano mwagiranye na Amede arenze kumuha invitation akaza n'abantu babiri urakoze cyane kubera ko ndakwibutse Bedis hano tumaze umwanya n'ahantu nyamara kandi gukinishwa amategeko manini cyane muga ashimikiye ku kintu kimwe kutemererwa kurenza abantu babiri Amede yahawe je nico nakuyemwo sinzi nimba ndiko ndibesha ndavyumva cyane bo antuka mbo je sinzi kuvugira kuri to y'uyu mu evangeliste ijwi ryawe Imana yari guhezage barakumva mikro zirakonoye yego mbo nukuvuga kuri iki kintu kijanye na BMT kuko nico numvise mwe ko mwagaruka ko cyane gose twebwe murabizi traffic urubanza rwaraheze rwabaye itariki 13 z'ukwezi kwindwi urumva mugabo kugira ngo urubanza neza rube harabaho gutumira kuko urubanza ntushobora kurukora wenyene nyama yavuze imice y'abantu batumiwe hariho aba invité d'honneur hariho aba sponsors hariho n'abasineas dusanzwe dukora basanzwe bakora nk'ivyo natwe dukora urumva rero BMT ni imwe mu matimu asanzwe akora nk'ivyo natwe dukora yatumiwe nk'iyindi migwi mugabo hakaba hariho itegeko nyezina rigenga abatumiwe ari nk'amatimu kandi iryo tegeko rigenga ayandi matimu naryo nyene BMT tarifata iryo tegeko rivuga gute ni ukuvuga iki ava yuko je ntanga invitation muri BMT narabanje ndamusanga inbox ntuze uyirongoye ariwe Amede Manirakiza ndamubwira nti twafise urubanza muza kudushigikira tubarose invitation mbega invitation yanyu no yibaronsa gute aranyandikira arambwira ati jewe nubwo mutuma invitation ntegerezwa gutaha urubanza rwanyu tekereza kuza rero bimaze kugenda uko ndasubira kandi ndamurungikira audio nayo ngaha nayirondeye ndayibura ntiyashoboye kuvuga ndamubaza nti tubona na gute kugira ngo ndaguheze invitation mu maboko muyane acarambwira ati nta ngwane nimwe ihari fotorera nta muntu wikire nta complexe fisi ndamufotorera mugabo n'ubundi nagumye nensista mbwira byoba byiza dushoboye kubona n'amaso muyane ndaguheze invitation acambwa ati ntangone fotorera ndamufotorera cyashira ko hari iyo invitation yariko abantu batarenze babiri ndamuha ifoto yishire yariko abantu batarenze babiri iyo we wamuhaye nanditse ko BMT movies
ya BMT Buja Plito hanyuma ndamuhereza entre parenthèses shirako de personnes yego acaranya nikira ransubiza kuko na message nganda yafise ko ntabona neza ivyo bintu vya nyuma bimeze gute kinambwiye ati ivyo biri hagati entre parenthèses hariko abantu babiri bisigura ko muri BMT muzoza muri abantu babiri ubwo nyene nkiyi musigura cambwira ati jewe nimba biruko sinzoza mugabo ntabwo yambwiye ati sinzoza kubera ko tuzoza turi babiri yaciye ambira ko afatiri mugabo umvuze akantu mvuze namba biruko sinzoza kibiruko reka ndashobora kuba nihinze ko gatoya reka nsome ka message namba biruko ibiki no reka maze nsome message iyo message yanyandikiye nyuma yiyo ntuzi atusangwa biruko sinzoza byumvikane ko ari ibintu wari waje kumubwira bitamworohereza urarondera message nkwereke diko urambona jewe yego filime Heartbeat je nayikoze filime narayikoze baca baragenda ngo kugira ngo wumve igituma nagomba iryo tegeko kuriha kurishira mu ngiro jewe nyine rya yamaze kumfata uti gute filime Heartbeat nje nayikoze urumva mu magroupe yari yatumiwe team mofe yari irimo mu bantu navuze kandi nakubwiye nabantu bari abantu batanu urumva kandi bacu baragenda babaha babiri ntabwo nari baje nigenza ku reclam kandi ari abantu bawe bagufi n'abantu banje buri muntu wese arabitse urumva mofu no kuvuga ngo bamaze kubaha babiri mbega hagomba gusigara nde ntiyagomba kuza ornera ngo Juste asigare ntiyagomba kuza Juste ngo Rey asigare ntiyagomba kuza na Rey ngo Chris asigare urumva igituma mvuze Chris muri mofu kandi yaje muri BMT abanyabwenge baca mu vyari ivyo hanyuma tubandanye urumva jewe urazi naciye nkora naciye nsaba mu nama ya komite naravuze nti mudufashe umusina yase ko nari nabonye ikibazo hano cabaye sinzi ko amede yo kwigira zezenge akizazanisha akakura amafaranga 10,000 urumva nari nzi ko ari umuntu yabonye ivyabaye akaza kubishira mu ngiro urumva ndavuga nti mumfashe abasinase turazinanye uburyo bafise turabuze mumfashe umusinase muzi ko mwatumiye kuko umusinase abasinase bicara n'abaje regura bicara ntihari hamwe ndavuga nti umusinase muzi ko mwatumiye mukamuha babiri abantu tuzana bose akemera kubarihira muze mubemere bicare hamwe bose bicare muri VIP Imana y'inzu niyo cabona aba protocole twari kumwe bari muri bari mu nama ya komite barabitse ivyo bintu muri barabinyemerera nari nzi ko ahubwo Amede ari umuntu tumuremurira uyu muzigo ko ya VIP atari buza kwicaramo wenyene ngo yitatanye nabo bazaranye urumva ivyo bintu bamaze kuvyemera wazi naciye nkora naciye ngenda afata team mofi fisa abantu batanu no kuvuga ngo jewe navuyemo urumva hanyuma jewe shandaga nuva hasigaye bane muri abo bane hari nuva Ornera arafise invitation ni yundi muntu umwe ngo harasigaye abandi babiri batarare ukuntu binjira jewe je nyina afasha amafaranga yiwanje 10,000 20,000 ngura tickets 2 za regular shandaga abantu bo muri team mof video yafashwe nande na Feba ndiko ndabahereza nabasanze hanze muri society nire mu kibuga ndabahereza amatike babantu badafise ukuntu binjira kuko nari nzi ko nari namaze kucopera nkavuga ni baza kubicarika hamwe n'ubundi wabaguriye ndabagurira amatike ubona kuntu nakumwe bari kuza kuraba n'abantu banje sevre nakuna kumwe bari kuza baje gushigikira ikorwa je nakoze ngo bari amafaranga urumva naragenda bagurira tike abantu bari ku matike ke karabitse naguze itike zirenga 5 urumva ngo naguze itike z'abantu batanu Zabanu batano Jose ndazigura nkundira wa mugabo mbona menga message yazibona cyenda musubiza ucumusubiza yego cyenda genda maze kuzibaha amafaranga yanje ndayora nuko nari ndayanse jewe urana yakeneye muri minsi fata amafaranga yanje baje no muri filime nara ya majoro nk'abari mu bitatu mumbaho y'igitega namba isarubeti imwe baje kura muri filime jewe naruhiye akuramo n'amafaranga yanje nkaya bari ivyo byose kugira ngo simbe wa muntu aza guhonyanga amategeko yitwaje ngo nakandamuzi urumva motive ngo turaziranye
abajinda yakonyanga bwa mbere yatanga kugira ngo nubahirize iki itegeko uza kurisuzugura muri BM tutanga burira jewe urakoze reka bandanye urakoze message ivuga gute nukuvuga ni washaka nawe uzinda yiguheze uyisomere sivyo haravuga ngo ndakunda kubwira ati yaciye anyandikira arambwira ati jewe sinzoza maze kumubwira ko iyo ntuze iyo invitation iriko abantu bangahe babiri ndamubaza ati kubera iki acambye ati hari iyindi gahunda nzoba ndiko muravyumva sawa uwo munsi uburaheze hari tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu cyasubira kandi kumwe y'ubusa itariki zibiri z'ukwezi kwindwi kuko aranye ko imisi yari kwiragenda yegereza ndamubaza nti hamaburya sinatahuye neza kutaboneka kwanyu kwiyo tariki ya 13 ni mwebwe ni wowe utazoza canke ni BMT tazoza kuko nashaka kumenya ati nimba kuko BMT avuga ko ari abantu barenga batanu urumva canke se ari abantu benshi nashaka kumenya ko ari Amede ku giti ciwe bwite canke se ari na giti n'indi timu yiwe itazoza urumva iyo message ntasubiye kuyishura ntihanyishuye yego twarinze tuja muri lancement ntazi kazoza urakoze cyane Bedize kugira dukoreshe n'umwanya ndiko ndakwishura rero ndogotwe ndindira gatoya niho rero ndi ahantu mpagaze kujya aha nyiri ngamu Kaminga ahantu narinde duhagaranye n'umuntu witwa Mayeri ndazi benshi baramuzi twa Kiramba duhagaze twagiye tubona imodoka itumurika amantu uzi amatara tugize uko tubona iyo modoka irimo Amede irimo kandi nande nare nini mana ariyo urumva ubwo nyene tuja turinjira mu modoka turaramukanye ndamubaza ikibazo by'ukuri tutabeshanye nka BMT nk'umugwi usanzwe uzi ngaho mu gihugu nawe Amede mani nakiza bazi nk'umudirector asanzwe abikora neza kashize ingani ku munsi wa 13 juillet ntimuzoze kudushigikira kandi dufise umukinyi mwebwe twaje gutora iwanyu aka kantu tukatware neza direct tukatware neza yego iyi modoka yabaserukiye ko gisiriprise tukatware neza bavuganye muri mu modoka tukatware neza urashobora kurivuga neza ukugura twamuginuka natwugara kugira ngo twumve ijambo wamubwiye neza kugira ngo ariko sorry gato kugira abantu bavyemeneza imbere ko tugeraho yabashikiriye ko gisiriprise cyangwa waramusavye umubonano wa Amede kubera Amede yavuga ko wamurondeye waramurondeye uvuga ko ukeneye presence yiwe mubonano hanyuma mumaze guhura listen please first mumaze guhura umubwira ngo none gamuze ikizotuma nyene utaza muri lancement yacu nibajya abantu babiri tego je mbere nahise mfatirwa n'ibindi bintu zinzoza ti nimba rero ari bajya uzozane team yose ushatse ariko tukubone Bedize no kuvuga ngo mu kiyago mushobora kuba mwarakoreye mu modoka n'umuteko uratomora neza Amede avuga ati wamubwiye ngo hako BMT hako wewe usiba muzoze hanyuma you free kuri team yare yose mwozana ariko turabakeneye niho Amede yaca hindura gahunda zose yarafise aravuga ngo ko ari uko bimeze tuzoza nyumviriza diko jewe vy'ukuri Amede sindamwanga namusanze muri entertainment kandi ndamwubaha mugabo ndakubwije ukuri mu modoka twara abantu batatu nukuvuga Amede amaze kwashika bari bagiye kuri anniversaire hariho anniversaire bari bafise hantu kuri menga impande ya balloon ngaha hepfo gatoya rero Renini yaciye asohoka mu modoka agiye kuraba aho hantu ahariho yego twinjira turi babiri jewe na Mayeri hamwe Amede yozambwira ko jewe namubwiye ko iryo jambo naza bivuge ngaho imbere ya kamera ico ndakubwira coco ni kimwe namubajije nti by'ukuri Amede nka BMT tuzi nka Amede mane rakiza izina rimaze kwandika amateka ngaha director mukubwa ariko bavuga none uri kurambwira ko le 13 juillet ureka kuza kudushigikira Amede arambwira ati je sinzoza siho nzoba ndi ariko kandi BMT ntizobiri urumva
ati BMT niho izoba iri ndamubaza none umbwiye ko BMT atari izoba iri nawe atari huri BMT none izoba ihari gute arambwira ati BMT izoba ihari kubera ko Kado nawe nyene niwo muri BMT kandi BMT Kado asanzwe yirimwe kandi BMT niho izoba iri muri ico kibanza kuko niho azoba ari rero ndambwira ati sawa timugabo ico ndi coco kandi ico nipfuza Moria yari iripfuza yifuza presence yanyu Amede ico yakoze yaratwenze aratwenga nyere tu abonye umenga ndiko ndamubwira azoze cyane acambwira ati ngoreka kuma ngo uzana ibintu birebire gose cyane gose kandi ngahaje ngo ndabidamwe byose iki naciye nkora naciye mva mu modoka baca baragenda ntuze uyu Mayeri baca barajana sinzi ko nukuvuga ngo wewe warinze uva mu modoka mutayihurije kibyo kuza ibyo kuza ntabyo twahurije ko pe none cyo kuva yuko wamwinginze banza undindire mugenza wego oya banza umuhe gato umviriza diko nuvuga ngo ari hano niramubeshera aje kubivuga urumva nuvuga ngo mwebwe mwari kwibarabara imodoka iraparika urinjira mugiye kuvugana na Amede Mayeri yaragiye gukora iki Mayeri mwari muri kumwe yaragiye gukora iki nukuvuga nimba mwari muri kumwe na Mayeri yagomba kurindira wowe ugaheza kuvugana kuko wewe urabyemera ko winjiye mwiyo yagomba kurindira wowe ukavugana na Amede urakoze cyane hanyuma wewe weka kurindirira hasi Mango nimba mwarinjiranye nayigumane biraza kuja mwatara yikwegereza nimba mwarinjiranye bivuze ngo umwe muri mwebwe yari yavuganye na Amede Trebye umva ikindi kintu cunganira ibintu nyamarika aravuga umva ikindi kintu cunganira sorry god kandi nimba muri mwebwe yari yavuganye na Amede bivuze ngo nimba yari yavuganye na reka tufate nimba yari yavuganye na wewe kandi Amede ntuvunike Amede niyo fata umwanya avugana na Mayeri muri projet ya Moria Channel direct bari en contact wara ngo nimba nigihe byoshika reka tugiye pourcentage nazike nigihe byoshika kavugana na Mayeri nimba baravuganye na Mayeri Amede yaje azi ko aje ahantu bedisari Mayeri ameze nk'intumwa ubanza kantu kunganira ivyo uri kurumva umva kandi kantu kunganira ivyo uvuze biramutse bimeze uko akaba yaje ngo bavugane Bedis akinjirana na Mayeri Bedis ucumenga ibintu ko turakora muri uno mwanya yari yarabibonye akavuga ngo reka ninjirane n'icabona kizombera icabona mu gihe Amede yonyihakana warakora ngo tuhava tugera ahantu Amede yavuze ngo ibintu byose muri ko murabona nagakino numupango Bedis yapanze afadikanya na Nyama kugira bancafuze reka tugende ntaravyibagira kugira bancafuze ati ibintu byose muri ko murabona ni beze iyo nza kuba nateguye beze je nari kuyemera kuko na beze ya save the date nayiteguye ndavyemera umva impamvu ino beze riza gufata ko yo bariyo je siniko ndabagiriza mfatira kuvyo bagenzi banyu bavuze Bedis yinjiranye na Mayeri mu modoka gute atari karahe gicabona kizomuvugira muri uno mwanya ninaza kurondera Mayeri wara ivyo nukuvuga ngo biraza kumwagira none ikindi tubaye tutazangura amajambo avuze urumva tubaye tunariza amajambo yavuze rindira wewe rega wowe namuhungu yarapanze umukino wose wavuga byinshi mu ndungiko kwa Mayeri na ukuri kw'Imana Imana yo mwijuru niyo cabona ngire mu ndungike kwa Mayeri uri kurumva Imana yo mwijuru niyo cabona nimba Moria yabarateguye beze ntayonzi Bedis beze ariko nimba batanayiteguye mutegura beze gutegura Nyama ntibimushiremo ari we yamaze umwanya munini abavugira nimba baranayiteguye ngira ndakubwire ngo abantu bumvise ibintu Bedis yavuze noneho bashire mu bwenge ngira ndabafashe dufashanye sivyo ugiye kwemvita umwemvite sivyo invitation warayimuhaye murabona nyene bwo mubona wanse kuvyemera ko mwahuye mwavuganye urumva mwavuga mu majambo wivugiye wonyene mwavuganye wavuze ngo nk'umu director abikora neza mbega wewe utaje mutiyo bije gukora iki ntiwumva ko wari umaze kumuvaloriza kurusha abandi basikiye ba cinema nuwango hari agaciro wari kuramuha ko kumwereka ko ari hejuru y'abandi bantu mu yandi majambo bivuze ngo Amede ico yagizwe uyu munsi Amede ararengana urakoze cyane yandi majambo ransema ya Moria Channel itarimo Amede ntacivuze indi
Amedi azifashije iki muri arindi aho byageze naho amubwira ngo nimba BMT tazoza urumva aranamubwira ngo none BMT uvuga ngo ntizoba ihari kandi kado wacu mumufise urumva acironeka mutse haragira naho mutera ubwoba ukambandanya ndabiheba aca arisa uriko urumva bivuze ngo ati ndabipfa bivuze ngo na bwabo nagenda kugirira nze na timu yanje ndabiheba ahubwo bibaye ngombwa amedene ndamusaba ikigongo tebye ndiko umvirize nakubwire je ninze mvuga ngo the best analyst uriko urumva wumvise ikintu nyamavuze bibaye ngombwa bikabandanya ijambo kimana ntabyo narinzi umvirize nakubwire reka mbanze ndakwishura ahantu yoba yaradugiza akavuga ya muntu reka mbanze nishure nyama ku kintu yari karavuga kare yari karavuga ngo niyihe mpamvu Amedi yari kushobora kuza akaza akaca basanga ahantu muhagaze na ntuze na Mayeri bisigura ko Mayeri swat niwe yamuhaye information canke je namuhaye information nukuri atakubesha kurimo usanga Mayeri asanzwe akorera ntuze ku kinyama ko cha TYS Media urumva ariko kandi Mogia urumva ariko kandi bisigura ko kubona na jewe na Mayeri ni ibintu bisanzwe ari muri kumwe nivyo ndiko ndakubwiye twari turi kumwe mugabo mutegereye iki muri mutegereye iki ku rujya mugoro nabikubwiye kare yaravuye muri press conference yazanye ibikoresho mucama murahagaze kwibaraba rero ndamuherekeje nkuko nere abandi simwari baza muranka maherekeza tugeze ku ipavire kwibarabara imodoka ibirakakasa urumva rero dugihagararaho rero nine niwe yari kuntuze kuri vora Amedi ari hehe ari mu modoka ku ruhande urumva cyego twagiye je nagiye kuramutsa ntuze ujya Renine mu modoka ntegereje uku mbona rero ntuze Amedi candinjira rero mu modoka juste kugira ngo umuntu amuramutse bisanzwe urumva ninjiye Mayeri nawe abagize ntarinjiye usibye amajambo twavuganye kuri bijyana ababwije kubabwira ntandi majambo twavuganye urumva rero nukuvuga iki ndiko ndavuga nti jewe Amedi nta bantu namubwiye ati uzozane ota kiretse abantu babiri bonyene urumva kubera kandi avuga ko rewa mutinyuye ati namutinyuye gusiba ibyo nitavuga yavugiye kuri Diko Entertainment ngire Imana nyamari karavyumva ndindira nyagaze kuri Amedi gusa tunahagaze ku ijambo wewe wivugiye waragiye uramurondera wambwiye ati none just namuronzo naco umvirize bazi ko mwahurira ufate ko mwanahuye uramubwira ati nukuri hakusiba urumva uzoze nabo bantu babiri niko wavuze aranagira naho akubwira ngo jewe n'ubundi ntaje kuko pesa Amedi turamuzi burya bwagera bufise ndabo muzi arabizi ko ndamuzi urumva ashobora ko yaramubwiye ati n'ubundi nanuvuga ngo BMT ntizobi hari kandi twarabahaye mu kinyere kujya naduserukira kandi koko nivyo ariko muri kiya kibanza ntiyari BMT Nango Bedisi yarakeneye abandi bantu baje gushyigikira umukobwa wabo urumvikana yego bivuze ngo rero nimba yamubwiye uko koko Amedi ashobora kuba atashaka kuza akabashaka Bedisi amureke urumva yigiye mizo zindi gahunda zindi cyangwa ukasanga yashaka kubemberezwa Bedisi haca mu ivyo ashaka aca mubwira ngo yanga urumva hako you free mu majambo wivugiye wavuze ngo yaranambwiye ngo ngukambandanya ndabiheba ucurigira dikacavuga ati waciye usohoka uragenda ucura vyemera tego ati bisa naho ibintu mutabihurije ucura vyemera ahubwo mwarabihurije indirectement yamaze kubwira ati ukambandanya ndabiheba usohoka arabisigura aha timutse sinotera ibuye mu karere très bien exactly Bedisi ducaye intambwe mu kiganiro ntigume hahande byagenze gute mutegure beze ntimuyishiremwo nyama cyangwa muyimumenyeshe mu gihe we yarafise mikro ya Moria Channel netwe itegura
kubera ko Amede yavuze ati Amede yagiye anasavye ngo ndabinginze amabeze muri ko murakora mureke kuyanshiramo nca nishura ndiko ndakwibutsa ndiko none mwanetega kuri BMT kuko BMT is the best c'est BMT is the best nibo wafashe nk'ibimana urumva ko kuza kumutaka ngo mu director bikora neza niwe mu director wenyine ari mu Burundi ni giki bivuze ngo jewe nari ndi mu bintu ntabwo mwebwe mwamshize haje ngo genda wapurika amategeko uri kurumva kandi amategeko arimo mwayangonyanze mbere abo murone amafaranga nari ngemo mura yansubiye none ndiko ndababaza atazi Amede mu director ninde apana mu director gusa shira ko mukuru kuko warakamubwiye muri ko murayaga kivuga neza ati ninde atazi Amede nka director mukuru imboneza muri mwebwe none cyo kiyagwa mwagiranye nico kiyagwa ntabyo wemera ntabyo navuze kare ariko muga ntiwemera ko Amede ari mu director mukuru mukuru naco wemera ariko mukuru nakivuze oya panubo ntiwemera ko mwabiyazi asanzwe abikora neza uri kurareje imvugo mwavuze niumva yuko nyama Ega nijo gihagaze kwa biriya gusa. Nukuvuga nimba ivyo ntwara imubwiye tuzi abikora neza. Ego base dufatire kuri iryo jambo. Eske abagayeta bose wakibiye jambo reba. Ese uwo muntu ari kuronka ingufu zo kumwankira nubwo yari kukubwira umugani wa Nyamati mpakiye stuti ndaje. Ameterega yanabivuze neza mwumvise ibintu bitatu navuze yavuze. Hari umuntu abafise izina ari inzaza ahubwo namuriha kugira kuzana n'abafana biwe. Ico nico bita fan base canke celebrity. Urumva? Mori. Bashobora kwita intwara bibonye ko. Barabibona. Amede niyaza. Ari ikintu biza kongera kubanza kwa. Aha. Trepte man. Bashirage tebangenda nk'umusirikare. Yagiye haje kwa tegeko ahubwo ngiye kugunyanga. Nakubali hanyuma rero banzureke bedisi banzureke gatoya inkomanti ibyo navuze binasigura nimba ruko bimeze nyama. Barinze bari babizi bakanabikora ageze ku muryango bakamuhagarika niki kintu Amede yize beze bariko barigirisha babigize babibona kugira bivugwe bivyara umusaruro. Oya nimba cyane beze nyama nta beze umva nko mujye muri indirect. None mwari mubizi arahageze mumuhagaritse ngo mugere kuki? Ni uri agiseruka ho yini hayi ngiyango induri yari kubandenda kandi manifestation sindoro gusa na indoro ni yakomwe muramuresageze ku muryango muramuhagarise ngiyo ya beze rero ari karavuga ngiyo nga hano habera beze iyo nduru ni yakomwe ariko tumaze isaha hano turi kubivuga turiko dukuri uri kurumva mushikima saha ndio visa filime ariko tuzosohora vuba nimba itanasohotse inuze urumva kubera ikatariyo turi kuvuga tugatiko tuvuga ku njyana ni kugira ngo abantu baze ngo badufatire muri baba tangibe urumva nukuri kwimana jewe amafaranga y'inda y'indayanse ikicu nyene kimenyesho kuvuga ko nari ngiye yajya kwa applique itegeko amafaranga nari abantu bo kwa Ornera kwari kugira ngo nubahite uwo bahitegeko ico gihe rero nta muntu numwe yari hagiye jewe yansumbira timu ya Ornera urakoze uri kuru iyo timu no nibaje n'abana amafaranga yo kugira ngo nubahishura makajaga mugiye mwe n'ufise background nyavuganye mutigeze mumenyesha urakoze nyama twemeranye rero ko nyama nawe ku ruhande rwawe waguye mu gakino utazi nta gakino yaguyemo na gatoya twemeranye ko waguye mu gakino utazi ukaza kudefend ibintu utazi background kuko na Mihosho namwe president w'urubanza yarabuze ica sigura arambwira ngo vugana na banyeravyo nta nyisho mfise ku kibazo mbajije Mihosho byasa nuko president w'urubanza hari amakuru adafise yanka kwiteranya nimba cyo twavuganye na Amede kuri katati yandonde inda kurondera mbona imbera nakurondeye se twe twabimenye ibintu byose ntibyari kuri kamera kugira ngo andenga nyanya kubiranye ushikije saha Amede yari yeye ariko nawe nyina
urumva arashobora kuba yumvise Bedis amubwiye ngo nk'umu director uruca nkarenze agaca vyimba kuko yatavyimba agashika hajya ariko nari niriwe hajya urumva nari nirabeza nkari urumva niriwe inzara agashika hajya akabona ndi hajya Amede turazira nyaranze sivya bindi bya bamimi sivya bindi bya bafani yagenda agashira abantu batazi urumva Amede twari tuziranye kandi yarambonye yaravuze ko yambonye ku muryango avuze ko yahambonye yamaze kubona abantu bari ko baramugora nk'umuntu adashaka kuvyonga urubanza cyane adashaka kugaca kuvyima yari gucambwira ati aba bantu bawe bimeze gute nane ijambo nari gucita mubwira namubwira ni itegeko abantu ni babiri abarenze ko ikintu ari gucambwira ariko jewe naramukanye na Bedis namubwira ndi bikunda ikintu cyanyuma yarasigaje kumusaba service yanyuma yarasigaje kunza kugira ngo agire byo cyo kwikumura kagenda hariya mu kabare cyangwa taha yari kumbwira ati nk'umuntu yari yatashe urubanza yari kumbwira ati urashobora guhamagara Bedis tukavuga ibintu bakabiheza bitiriwe biratembera y'amanota urumva hamamaze kuvuga Bedis akamwangira ati taha nako kanu Bedis karavuga uwo nyine yaravyimbye imwe Bedis yamubwiye iyi ntebe y'ubwami kandi akiri muri iki reka ndakubwiye itegeko ryari ku muryango ryari rimwe kandi nta muntu n'umwe itegeko rirahari mu gitegeko ryawe itegeko ryawe rivuguruza ikiyago wakoranye na Amede please abantu bamfashe je sindiko ndakwagiriza abantu bamfashe go bamfashe ariko iryo kosa nubwo uvuga menga bafise agakosa Amede nza kumva asa n'ikosa yakoreshejwe na Bedis asa n'uri karamwihakana ku masezerano bayaza inbox banka kuyabwira wewe none mu gihe vyogenda uko abantu bamfashe hano hantu mu gihe vyogenda uko akahagera akabona ivyo yavuganye n'uri ndani muri sare nivyo bari ku muryango bari kubera mubwira ntibihura kandi uri ndani muri sare ni wenyine urubanza urumva nkasohoka kambona mu kiganiro mwakoze yavuze ko yambonye nari ku muryango nkasohoka kambona nk'umuntu wenyine dufate ku byo yavuze yarazi neza ko Mori yahajya ahantu shobora kuvuga ijambo rikumvigwa Nategeka ko nje bari yashyize hajya nk'umuntu nkumanzunguruka ndiko ndasupervisa urumva yego ko yari yambonye yarabizi bavyumvise ko jewe nasohose mona hindukiye ndamubona hano ariko agenda ariko namukurikira ndabasanga hari iyo bari yagiye ko yaramaze kuhashika nkamubaza nti ivyo namubaje bavyumvise ati Amede baguhaye bangahe babiri wazanye bangahe batanu kubera urinde urumva koko yari gucambwira ati jewe burya hari ibintu twavuganye na Bedis nk'umuntu yaraje mu rubanza kandi yagomba kurutaha yarazanye niba hasha yari yatekeye yagomba kuvuga ati hari ibintu twavuganye na Bedis urashobora kumamagarira Bedis mwamwe ndamwankiye guhamagara Bedis nari kwitwa umunyamakosa uri kurumva mugabo ni kwa kuntu umuntu yafata kubyo Bedis yamubwiye ukuntu yavuze ngo yamubwiye ngo umudirector ngo mukuru aravyimba yiha intebe y'ubwami akiriki umurikiri urumva iyo ntebe y'ubwami aragendera yiha yumva ko agomba kuza yitwaje mu rubanza rwa Mori ahantu ndi ngo ntibibaho amategeko arangana umuntu wese ari nyama ariko shaka imbere yuko Bedis atubwira uko byose byaheze unyemerere kino kintu ibyo byose uri kuravuga nimba Amede yaranabigize icyo cyo ko intebe agasubira n'iki n'iki wumva biza kuja kuri we canke biza kuja kuwa bimuteye ari we Bedis twicaranye biza kuja kuri bose ariko ikosa rinini rifise uyu mu mpere mikro none Amede ntigeza kuronda kubwira ati ku muryango ibyo twavuganye biranse baranyigaramye ntiwabimenyesheje jewe nimba yarigiza ndonde naza bivuge
Amede ntigeze ndondera kandi icyo nobwira cyo je telefone yari yaka nta imeze neza nta apel yiwe nigeze mbona byagenze gute ngo ivyavuye mu mwana no mu modoka ntubibwire protocole ukarindira ko Amede arinda kumaramara kandi byose warabimwemereye nta bintu twavuganye na Amede nta kintu namubwiye ati no rindi yama ndasavye gerere hano tuzohamagare Mayeri abandanye ureka ndagusigurire urumva urindi radiko nimba umwanya mwafata mu modoka w'amasaha ukatiganira Amede ibyo twavuganye ntuzi mu modoka sinamubwiye ko azoyenza abantu babiri ni iyo nza kubona namubwiye ko azoyenza abantu babiri twarakoze inama n'uyu niho yarari nsoma liste y'abantu bazoza y'abasineyasi nasomye babiri iki nama ntitugitebe ko twasanze si byose igikurikira icanyuma na president icanyuma na president Mihosho kuye ko kandi koko ntabyo yarazi na president Mihosho mbina nakubwire Mihosho nta bubasha na bumwe yari afise hajya kugira ngo amenye ikintu ntazi jewe bivuze ngo niba jewe ntakizi na Mihosho naco yarazi ndabashimire cyane indira mbere yo kusezera indira urumva nukuvuga ngo we nyene yivugiye ko Amede yamubwiye ati ukambandanya ndi nzobiheba ndabihe ntiyavuze ko yaciye asohoka nimba arako nyene rindira nimba arako nyene